imyaka igoye ariko ntacyo, naho ari iherezo, naho igoye ntacyo. Ndababwira igituma atacyo. Murashaka kumenya igituma atacyo? Abaheburayo, inyishu iri mu Baheburayo 13 ku murongo w'8. Muca mubona ko atangorana. Abaheburayo 13 ku murongo w'8 harimwo inyishu. N'urupapuro rw'amajana 258 muri zibiriya twahorana atari zizahinduwe. 13 ku murongo w'8 havuga ngo Yesu Kristo uko yarari ryari n'uyu munsi niko ameze gute, niko azokwama kugeza ryari. Amen. Naho duhuye n'amaherezo y'ibihe ntarahinduka. Ibihe birahinduka, abantu barasaza, isi irasaza, ariko we uko yarari ca gihe yaseruka hariya muri Palestina, yarari kiriya gihe n'uyu munsi uko ari, n'imyaka iza uko izoba ingana kose izaba itaravuga, niko azoba kiri. Amen. Kandi azogenda ashoboza ingenzi, azogenda agwanira ingenzi. Niri jambo mfise ngomba turabira hamwe n'ishengero ririko rigwana intambara yo mu myaka y'iherezo. Nahawe iri jambo ryo kwibuka, kandi nanjye numva noryibutsa ishengero yuko Yesu Kristo uko yarareje nta kintu cyo kuduca ivutu, kuko ntahinduka. Urukundo yarafise hamwe yaseruka kwa Marita na Mariya bapfishije musaza wabo, nuno munsi nigwa afise. Urukundo yarafise hamwe yasanga abanyamibembe 10 bajejeta imibembe bagasemerera bati duhumanuriye imibembe, bakacabwira ngo genda murahumanutse. Uko yarari kiriya gihe ntaragahinduka, nuno munsi niko ari. Ngo muvuga uti amen. Demera uti amen. Niwe rufatiro rw'ishengero, musingi wa kanisa. Muribuka ngene yigeze kubwira Petero, mwewe Petero twaravuganye ngaha ingene yari kumwe n'abigishwa biwe, arababaza ati mbega ngaho hirya no hino mwumva abantu banyitande? Nawe baramubwira bati bamwe bakwita Eliya, abandi bakwita umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera, bandi baturi Yohana umubatizi. None mwomunyitande? Petero aramanika ati ndi hano, cye narakumenye. Ndinde? Uri Kristo w'Imana nzima. Amen. Urabitoye? Ariko naho bitoye suwe inyama n'amaraso biguhishuriye, ubishuriwe na data. Acaramubwira ngo nawe uri Petero, ngo kuri urwo rutare nzohubaka kw'ishengero. Amen. N'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Kubera iki yabivuze? Nuko yarazi ko ryubatse kuri we, nawe akaba ari Alufa na Omega, ntahinduka. Kujya nyene yarahagaze niko agihagaze, kujya yarakomeye niko agikomeye, kujya yakundana niko akundana. Niwe rufatiro rw'ishengero, niwe wa mbere kandi niwe wihereza. Nta kintu na kimwe cyo kuduca ivutu, ahubwo igikwiye ni iki? Igikwiye nuko tumusobanukirwa, tukamutahura, tukamumenya neza uko atugomba ko, icyo atugomba ko, tugahagarara nk'uko abamubonye ubwa mbere bagize gute. Aho ni mwari kuca mu nyishuri, aho cyabananiye ngira ndakigarukana. Tugahagarara gute nk'uko abamubonye ubwa mbere mu myaka ya shikino bagize gute? Bahagaze. Ntimutinye kubivuga, tegerezwa kumenya abo babonanye ubwa mbere bahagaze gute, abamwakiriye ubwa mbere babyifashemwo gute, abo yagendeye ubwa mbere bamaze kumwakira mu nyuma yaho baciye bamera gute. Ico tukakimenya, uko yahinduye abambere natwe tukamwemera akaduhindura nkawe. Uko yatumye abo babonanye muri iyo myaka yaza mu isi, uko yabatumye bakamugamburukira, natwe tukamugamburukira nkabo. Nitwamugamburukira nkabo, uko bamukoreye bigashimwa, niko natwe tuzomukorera bigashimwa. Amen. Kubera ntahinduka. None abo babonanye ubwa mbere byagenda gute? Ntawo bavuga bose,
kongera mvuge bakeyi. Ashitse kwa Zakayo, ibuka namwe murabizi ngene vyaciye bigenda kwa Zakayo. Ashitse kwa Zakayo, ngo Zakayo yumva bamuvuga, amakuru yiwe aramushikira. Ngo amushikiriye ati uwo muntu w'igihanganga avuga ngo ntarabona, nkwiye kuja kumuraba. Aritora, yari umugabo w'umutoza kori, afise amafaranga menshi, afise n'ibintu vyinshi, afise n'ama occupation menshi. Yari umuntu w'umukuru nawe nyene avuga ngo muri ako gace. Mugabo aramenye ati jewe Zakayo naho mvugangwa hariho uvugangwa kundusha, ngira nje kumuraba. Naho uri gihanganga, hari igihanganga kikuruta.